Turabaramukije cane bene data bakunze b'ikiganiro umutima w'ubugingo, amahoro y'Imana nashishikare kubana namwe mwese. Turabahaye kandi kaze muri kino kiganiro cacu umutima w'ubugingo cuno musi, aho mutaramanye na jewe mwene so Imana Irambona, akaba ari jewe nsanzwe ndabatunganiriza nkongera nkabashikiriza kino kiganiro umutima w'ubugingo cuno musi. Twari tumaze iminsi tutabategurira bino biganiro bivanye n'amagara make afatiye ku bijanye n'inkorora na gripe, izo ngwara nazo zikaba zitworohereza umuntu kuvuga, ariko ubu twumva mitende twizera ariko biza kugenda neza. Tugomba rero dusangire amajambo dufise muri kino kiganiro umutima w'ubugingo cuno musi, aho tugomba dusangire amajambo abonekana mu ndirimbo wanashaka ibonekana atari ndende, indirimbo ngufiya y'inimero 259 muri zino ndirimbo zo guhimbaza Imana mu gitabo c'indirimbo zo guhimbaza Imana mu Kirundi. Murazi ko hariho indirimbo zindi zo mu bindi bitabo zaba izo mu Giswahili bita nyimbo za Wokovu, hakaba indirimbo zo gushimisha Imana mu gitabo c'indirimbo zo guhimbaza Imana kumbure mu Kinyarwanda, kumbe n'ibindi bitabo kumbure bitandukanye. Nabaye i Zambia hariho indirimbo bavuga ngo ni nyimbo zoyanika, kuvuga bivanye n'ururimi urwo arirwo rwose. None rero reka imbere yuko dusangira ano majambo dusenga Imana, twiragize Imana ibane natwe, tuyihamagare iganeze imitima yacu biciye muri kino kiganiro umutima w'ubugingo cuno musi. Hanyuma wowe ugiye kubana natwe muri ino video, ugira ikintu kizimuhakuye, ugira ijambo rizimuhakuye, umutima wawe uronke impamba muri ano majambo tugiye gusangira. Reka dusenga Imana, twiragize Imana. Mwami Yesu nyaguhora ku ngoma, turagushimiye cyane kandi turagukengurukiye ko wongeye kutugirira buno buntu kugira ngo bikunde kino kiganiro gitunganywe congere gitambutwe kuri ino mboneshakure na Mvudahita TV. None rero turaguhaye kaze muri ino porogaramu, turaguhaye kaze muri kino kiganiro, ngwino uganirize imitima yacu. Umuntu wese ariko arakurikirana kino kiganiro Mana, ndakwinginze ngo uwushonje umugaburire, uwunyotewe umumare inyota, uwurushe umuruhure. Mwami Imana, ukeneye inyishu z'ibibazo umubere inyishu biciye mu majambo agiye gutambuka muri kino kiganiro. Urakoze, ni wowe mwigisha w'umuhinga kandi w'umuhanga. Turaguhaye kaze ngo wigishe imitima yacu, nanjye nkubere igikoresho ukoreshe muri ino vugabutumwa mu izina ry'abagera Kristo tubwije ibyo dukora. Amen. Nuko rero reka dusome ya majambo nababwira dusangira abonekana muri ino ndirimbo y'259 muri izo ndirimbo zo guhimbaza Imana mu Kirundi. Ayo majambo nayo avuga ngo bari baje gukorana, nta ndobeke yarimwo, mpemu yera niho yaza atumwe n'Imana. Ikitabizo c'indirimbo bivuga ngo Mwami tuma none aha inkomezi za mpemu, umubatizo n'uyo ubatize wese. Igitabo ca kabiri kivuga ngo inkomezi zo mw'ijuru zaraje kuri bo, nk'umucanwa watse rwose uzanywe na mpemu. Igitabo ca nyuma kivuga ngo naco n'igitabo ca gatatu kivuga ngo barahawe umubatizo barorereyeyo, kuko bari biteguye nta caha carimwo. Imana yacu nihimbazwe bene data bakunzi ba kino kiganiro umutima w'ubugingo cuno musi. N'ano majambo nzanye nifuza ko tuganira muri uno mwanya tugiye kumarana. Twaheruka guhimbaza umunsi mukuru wo kuza kwa Mpwemu Yera, aho Mpwemu Yera yaza ku intumwa zari zikoraniye i Yerusalemu, muri ca cumba co hejuru canke muri ya nzu yo hejuru, nk'uko bari barabwiwe na Yesu igihe Yesu yagomba duge mw'ijuru. Yari yababwiye yuko bakwiye kuzorindirira i Yerusalemu kugezaho Imana izobarungikira umwitsa, izobarungikira umukonsolateri, umwiruzi, izobarungikira Mpwemu Yera. Hanyuma rero babone guhabwa ubushobozi, babone kubasha gushingira intahe Yesu
ibyo bamubonanye, ibyo bamubonye ko, ibyo bamwumvanye, babone gushinga intahe bamamaze ibyo Yesu yakoze, ibyo Yesu yakoranye nabo, ibyo Yesu yabatumye, bamubera intumwa uhereye mu Yerusalemu n'i Yudaya n'i Samariya no kugeza ku mpera y'isi. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunzi ba kino kiganiro umutima w'ubugingo c'uno munsi. Hanyuma rero aba bigishwa Yesu amaze kuduga mu ijuru, kurya munsi mukuru waduhimbaza nk'icibutso twibuka ko Yesu yaduze mu ijuru ku munsi mukuru w'iyurizo rya Yesu mu ijuru, baciye bagenda nk'uko bari barabwiwe, bagenda i Yerusalemu, bagenda kurindirirayo isezerano bumvanye Yesu, bumvanye metere wabo, bumvanye master wabo, bumvanye umwigisha mukuru wabo yabanye nabo. Hanyuma rero ngo bagenda kurindira i Yerusalemu. Hanyuma rero i Yerusalemu ngo baca bagenda ahantu mu nzu yo hejuru muri etaje, mu yandi majambo ko murengera ngo mu mvugo yumvikana ku ba kino gihe, muri etaje. Hanyuma rero ngo bagenda mu cumba bakoranirayo barindira mpwemu yera kugeza igihe mpwemu yera azozira. Imana yacu nihimbazwe. Rero narabye no majambo, ndaraba uyu muririmbyi canke bano baririmbyi, iyi ndirimbo baririmbye, aya majambo nsanga iyi sene ingene nayitahuye jewe, nsanga aba bantu nabo bariko barasenga, bariko barahamagara Imana, bariko baringinga Imana kugira ngo Imana ibagirire neza. Imana bari bafise ikintu bayigombako, bari bafise ikintu bayironderako. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunzi ba kino kiganiro umutima w'ubugingo. Hanyuma rero ucumengo ndabona iyi sene, aba bantu muri kino gihe cabo bari ahantu bamaze kubona ko hariho ico bakenye, bamaze kubona yuko hariho ico bahagije mu buzima rukristo, bamaze kubona yuko hariho ubukene bafise mu rugendo ruja mw'ijuru, bamaze kwishira ku munzane. Kumbura sinzi yuko bashituwe n'izi nkuru z'ivyabaye i Yerusalemu mu nzu yo hejuru. Sinzi ko kumbure basomye aya majambo hanyuma babona ivyabaye, babona n'ibyakurikiye, babona ingene imbere y'uko ibi bintu biba mu nzu yo hejuru Yerusalemu, ingene Petero yatinya, ingene Petero yihakana Yesu, ingene abigishwa nabo bari bafise ubwoba bwo gushinga intahe, nk'uko Yesu yari yababwiye ngo bazoshinga intahe bahereye Yerusalemu n'i Yudaya n'i Samariya no gushika ku mpera y'isi. Sinzi rero ngira ngo bano bene data bija hose bashobora kuba basomye ano makuru, babona ivyabaye i Yerusalemu, babona ingene vyagenze, babona ingene vyabaye, ingene baronse mpwemu yera. Hanyuma rero baravyigako, baravyanariza, barabimeditako, barabise ingene yabaye, baraba ubudasa bw'umuntu yitirirwa izina rya Yesu ariko atararonka mpwemu yera, baraba ubudasa bw'umuntu yitwa intumwa ya Yesu, wanashaka ashobora kwigisha, ashobora kuvuga ijambo ry'Imana, wanashaka ashobora kuririmba, ashobora kugenda mu bikorwa by'Imana, ariko uyu muntu atararonka mpwemu yera, atararonka ubushobozi bwa mpwemu yera. Baraba bano bigishwa imbere y'uko baronka mpwemu yera, ivyaranga ubuzima bwabo mbega byari bimeze gute, mbega bari bafise imbaraga zingana gute, mbega bari bafise ubushizi bw'amanga bungana gute. Imana yacu nihimbazwe. Wongera baraba kandi ivyabaye mu nzu yo hejuru, ivyabaye hantu bari bamaze iminsi 10, maze ku munsi ugira 10 haca haza igihinda umuyaga w'inkomezi nyinshi, gikwira ngo hagati hose muri bo, mbere ngo ibirimi vy'umuriro
ngo bica byigabura ku mitwe y'abantu bose bari bari ngaho. Nimba mbyibuka neza ngo hari hakoraniye abantu bashika hafi 120 muri iyo nzu yo hejuru, bamaze iminsi 10 barindiriye isezerano Yesu yasezeraniye intumwa ziwe ko azobarungikira mpwemu yera, atagiye kubasiga nk'imfubyi, adahisemo kubareka bonyine, ahubwo ko azobarungikira umufasha. Imana yacu nihimbara. Aba bantu rero baririmbye ino ndirimbo, ndavye mbona umenge iyo bija hose nabo baragize iyanarize, baravyiyumviriye ko, barabiravye, baragize uyu mwihwezo, baraba ibi bintu byabaye. Baravye rero ibintu byabaye i Yerusalemu muri ya nzu yo hejuru, baraba n'inyuma yaho kuva ingene abigishwa ba Yesu baciye umuriro waciye waka muri bo wo gushinga intahe, bagashingira intahe Imana atabwoba, atakurya umunwa, bakavuga bashize amanga, bakavuga atabwoba bafise. Abo bantu barabiraba, barabona ati iyo bija hose hariho itandukaniro, hariho ubudasa buri hagati y'umuntu ari mu bikorwa by'Imana yitirirwa izina rya Yesu ariko adafise mpwemu yera, hakabaho n'ubudasa hagati y'uwo muntu naho yoba ari mu ishengero, naho yoba ari mu bigishwa ba Yesu ariko adafise mpwemu yera. Hariho ubudasa hagati yiwe n'uwundi abikora afise mpwemu yera. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunzi ba bino biganiro bisanzwe bitambutswa kuri no mbonesha ko yitwa Ntamvu Idaheta TV. Hanyuma rero aba bantu birabonekana yuko bafashe ingingo yo gusenga, ariko gusenga kwabo ikintu kwari gutumbereye bene data ngo kwari guhamagara Imana, kwari kwinginga Imana. Intumbero bari bafise ngo yari iyo kwinginga Imana, bakabwira Imana ngo Mana nutume nonaha natwe turi hano, tuma nonaha inkomezi za mpwemu yera zize. Twamenye ko umubatizo ari uyo, twamenye ko umubatizo w'ukuri ari uwo, twamenye ko umubatizo ukura umuntu mu kuba umuntu w'umunyantege nke ari uyo mubatizo wa mpwemu yera. Twamenye ko umubatizo udukwiye umwe wese muri twebwe. Twamenye ko umubatizo dukeneye muri ino minsi y'iherezo. Twamenye yuko umubatizo nako dukwiye kuronka wotuma dushira amanga mu gushinga intahe, kandi ibyo dushingiye intahe bikagira ubushobozi mu bavyumvise. Twamaze kumenya neza ko umubatizo ari uyo mubatizo niwo tugomba. Aba bantu rero bari bazanywe no kubwira Imana ngo Mana natwe turi hano, turaciye bugufi imbere zawe, turaciye akami imbere zawe, turakwinginze natwe ibyabaye i Yerusalemu, ibyabaye hariya mu nzu yo hejuru, turagomba ngo bitubeko, turabyiyatuyeko. Mana nutume natwe ngaha hantu dushagaje, turagomba igihinda c'umuriro, turagomba ibyabaye kubigishwa natwe bitubeko. Turagomba kw'ibyo nyene, ibyo bihe bagize turagomba kubigutako, turagomba kubihonjako, turagomba kubyumviriza. Twabyipfuje, twamenye kw'ibyo bihe ari byo bihe dukeneye kubamwo. Igihe tumaze mu ntege nke, igihe tumaze muri kuno gukonyera, igihe tumaze muri kino gihe bitunanira gushinga intahe, ico gihe kirahagize. Twamenye yuko hariho ikintu duhagije. Mwami nutume nonaha inkomezi za mpwemu. Mana yacu nihimbazwe. Bene data bakunzi ba kino kiganiro umutsima w'ubugingo cuno munsi, nandi majambo rero kandi yamfashije
aho nariko ndayameditako, aho nariko ndayumvirako, aho nariko ndayasoma, aho nariko ndayiririmba, nanje nafashijwe numva uyu mutwaro bano bene data bagize, numva ni umutwaro udasanzwe, numva ni umutwaro ukomeye, numva ni umutwaro umuntu wese yari akwiye gusengera, numva ni umutwaro umuntu wese yari akwiye kuraba yuko iki kintu aba bene data bipfuje nawe yamaze kucifuza kandi yamaze kukironka. Imana yacu nihimbazwe. Hanyuma rero nabonye ibintu bishika kuri bingahe, bishika kuri bitatu bikuru bikumwa n'amajambo yose byerekana ingene bari batahuye ahantu byazananye bino bihe byiza byo kuronka kino gihinda c'umuriro wa mpwemu yera. Uravye usanga hariho ijambo rivuga ngo aba bantu ababigishwa iki gihe bari baje gukorana ngo bari biteguye, ni ukuvuga kuko bari basanzwe bazi ikibazanye, kuko bari basanzwe bazi ikibagenza, kuko bari basanzwe bafise isezerano ry'ico bashaka, kandi bakaba batashaka gusamara, bakaba batagomba gukubita swata, bakaba batagomba kukirata, bakaba batagomba ko kibaca mu myanya y'intoki. Aba bantu muri ino minsi 10 bamaze barindiriye kwisezerano rya mpwemu yera ribashikako, aba bantu ngo bafashe umwanya wo kwitegura, bafashe umwanya wo gutegura ubugingo, bafashe umwanya wo gutunganya ibidatunganye, bafashe umwanya wo kwitegura. Muri kino gitabo cya nyuma ho havuze ngo barahawe umubatizo barorereyeyo kuko bari biteguye. Imana yatumye imbaza aba bantu mpwemu yera imbere y'uko aza, bafashe umwanya wo kwitegura, bafashe umwanya wo kwitunganya. Irebure ntihari habuze ibyo kumbure bapfa hagati yabo, irebure ntihari habuze kumbure ibibatandukanya n'Imana umucunguzi wabo, ariko ngo muri ino minsi bariko bararondera mpwemu yera, barindiriye ku isezerano rya mpwemu yera ribashikako. Aba bantu ngo bariteguye, bafashe umwanya wo kwitegura, bafata umwanya wo kwiyumvira, mbega iri sezerano rikwiye kuza risanga tumeze gute, rikwiye kuza risanga byifashe gute, rikwiye gusanga mu mitima yacu hasa gute, mbega iri sezerano dupfa kwironkaho byohobyo, mbega ubu butunzi umukiza wacu Yesu yatubwiye ko azoturungikira akanatwihanikiriza, akanatwihaniza, akanatwinginga, cyane mbere akaduha itegeko ry'uko atahandi hantu na hamwe dukwiye kuja, ibyo tuvuga byose byo gushinga intahe n'abidutumye, ariko yatubwiye ngo ibyo si byo mutangurirako, ibyo si byo muherako. Ni koko ndagomba ko muzoshingira intahe Yerusalemu ni Yudaya ni Samariya no gushitsa ku mpera y'isi, ariko imbere y'uko munshingira intahe umva ikintu mukwiye kubanza gukora, mubanze mugende Yerusalemu murindirireho isezerano rya data iryo mwanyumvanye, ari ryo kuronka mpwemu yera. Imana yacu nihimbazwe. Rero baravuga bati iki kintu gikwiye gusanga tumeze gute, gikwiye gusanga twiteguye, gikwiye gusanga twitunganije, gikwiye gusanga twatunganije ingeso, gikwiye gusanga imitima yacu icyoroye, gikwiye gusanga imitima yacu itunganye. Iki kintu risezerano ridasanzwe ritwinjiza mu mabanga yo gukorera Imana, iri sezerano ritwinjiza mu gushingira intahe Yesu, rikwiye kuza risanga twiteguye, umuntu wese yiteguye uko ashoboye kose kugira ngo ntihabeho guhomba. Imana yacu nihimbazwe. Icyo cya mbere, habayeho kwitegura.
kugira ngo baronke mpwemu yera, kugira ngo baronke ubushobozi bwa mpwemu yera, kugira ngo bahabwe uyu mubatizo wa mpwemu yera, byabafashe umwanya wo kwitegura, byabafashe umwanya wo kwitunganya, byabafashe umwanya wo gutunganya ingeso, byabafashe umwanya wo gutunganya ibidatunganye. Imana yacu nihimbazwe. Ijambo rya kabiri nabonye ngaho ano majambo, uko kwitunganya kwabo ngo kwatumye ikintu cyose cyitwa icyaha bagikura hagati muri Imana yacu nishimye. Umuntu wese yafashe umwanya wo kuraba icyitwa icyaha coba camwikurikije kikavana nawe muri bwa buzima yari arimo hariya hanze, hanyuma agerageza kugikura muri we. Umuntu wese yafashe umwanya wo kwihana icyitwa icyaha, ni ukuvuga ngo ukwitunganya bagize bakuye icyitwa icyaha muri bo. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunzi ba bino biganiro bisanzwe bitambutse kuri mbonesha kure yacu yitwa Ntambwe Idahita TV. Rero murazi ko hari abantu ha murunturuntu, ntihari gukoranira abantu bashika 120 bose ari intungane atabyaha biri muri, ariko mugabo umwe wese yagize umutwaro, arasenga, arishishitira, arisubiramo, ariyumvira, arisuzuma, araraba uko ameze, araraba imvugo ziwe, araraba ingeso ziwe, araraba inyifato ziwe, araraba ibikorwa byiwe uko bimeze. Afata umwanya wo gutunganya ingeso zidatunganye, afata umwanya wo guhindira hanze icyitwa icyaha. Imana yacu nihimbazwe. Icyambere bafashe umwanya wo kwitegura, umwe wese aritegura. Uko kwitegura kwabo nako kwabashikanye kuguhindira hanze icyitwa icyaha, kuko bari bamaze kumenya neza yuko icyitwa icyaha osirontake kikiri mu mitima yabo, badashobora kuronka ingabire y'ubushobozi bwa mpwemu yera, badashobora kuronka uyu mwita, uyu mwemu yera, ahubwo igikorwa kizaba kimuzanye aricyo kwemeza abantu ibyaha, kandi igikorwa kizaba kimuzanye aricyo kubabwira n'ibisigaye Yesu yaduze mu ijuru atarababwira. Imana yacu nihimbazwe. Icyambere rero bariteguye bihagije. Ukwitegura kwabo kwabashikanye ku kwihana icyitwa icyaha icyo ari cyo cyose. Imana yacu nihimbazwe. Hanyuma rero ubwira gatatu nawe nabonye ngo aba bantu, umuntu wese amaze kwitegura, umuntu wese amaze kwihana icyitwa icyaha, icyo yacumuye kuri mugenzi we akacihana, icyo yacumuye kumbure atanumwe amubona akacatura akacihana, ngo byatumye aba bantu rero ngo hagera igihe ngo babaho bose ari umwe, ngo atandobeke irimwo. Imana yacu nihimbazwe. Bavuye mu myiteguro, umwe wese akitegura, umwe wese akishira ku munzane, umwe wese akaraba uko asa, umwe wese akaraba ibikorwa byiwe, umwe wese akaraba imvugo ziwe, umwe wese akaraba ingendo ziwe. Byabashikanye kuguhindira hanze ibyitwa ibyaha byose biri muri bo. Hanyuma ubwa gatatu rero ngo baca babaho atandobeke n'imwe iriho. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunzi ba kino kiganiro umutima w'ubugingo tuno munsi. Hanyuma rero bano bigishwa ngo bamaze kubaho rero ngo atandobeke n'imwe iri muri bo, ibyaha bamaze kwiyeza, bamaze kwitunganya, basabye imbabazi, umwe wese yiteguye, umwe wese yahindiye hanze icyitwa icyaha, ubuhumane bwose bwamaze kumukurwa ko, ngo hacagera igihe rero abantu baca babaho bumva ata n'umwe w'indobeka ari muri bo, ku buryo Imana irabaze, bose babona ku murongo umwe, bose babona bahuje umutima n'inama, bose babona ata n'umwe atiteguriye kuronka iryo sezerano rya mpwemu yera. Hanyuma rero icyo gihe rero ngo bageze kuri iyo stade, mukuru uwo munsi ugira 10 ngo mpwemu yera caraza
aza muri bo. Ku gitero cya kabiri twabonye havuga ngo inkomezi zo mu ijuru zaraje kuri bo nk'umucanwa watse rwose uzanywe na Mkemu. Imana yacu nihimbazwe. Bano baririmbyi rero baririmbye ino ndirimbo, bino bintu barabikurikirana neza, barabyihweza, barabyiyumvira ko basanga nabo ibyo bihe barabikeneye, basanga ibyo bihe nabo bakwiye kubibamwo, basanga kumbure nabo barakehanywe mu buryo bw'Mkemu, basanga kumbure nabo buno bukene barabufise, basanga nabo bari bakwiye kugira umutwaro wo gusenga kugira ngo nabo baronke Mpwemu Yera. Hanyuma rero bafata umwanya wo gusenga. Birabonekana ko atari umuntu umwe, birabonekana ko bari abantu barenze umwe, kuko mu cyitabirizo bavuze ngo Mwami tuma nonaha inkomezi za Mpwemu, umubatizo n'uyo ubakize wese. Imana yacu nihimbazwe. Bavuga ngo Mana twamaze kumenya neza ingene byagenze ababigishwa kugira ngo baronke Mpwemu Yera, twamaze kumenya ingene byagenze. None rero natwe twaje tuzanwa no kuvuga ngo Mana twemeye kugera ikirenge muco nabo bagezemwo, twemeye guca aho baciye. Erega birashoboka yuko iyi myaka yose tumaze, bino bihe bitaratubako, ibi bihe byose tumaze twitirirwa izina ryawe, tugukorera, ariko tudafise Mpwemu Yera, tutarabatizwa muri Mpwemu Yera, tudafise ubushobozi bwa Mpwemu Yera, birashoboka yuko ari kubera tutaciye aho nabo baciye. Nabo bafata umwanya, sinzi ngo bafashe amasengesho y'iminsi 3, sinzi ngo basenze amasengesho y'iminsi 10, ubu hari n'abasenga y'iminsi 70, 40 cyangwa iminsi 100, bivanye n'ico umuntu ariko ararondera n'ingene yumva arongowe kubikora. Sinzi umwanya wo gusenga bafashe uko wangana, ariko nabo bafata umwanya wo gusenga, barabwirana teraba abatwitangiye imbere byagenze uku, abatwitangiye imbere babikoze gutya, abatwitangiye imbere hari ibihe byarabaye, abatwitangiye imbere bararose Mpwemu Yera, abatwitangiye imbere kugira ngo baronke Mpwemu Yera bafashe ibihe byo gusenga, bafata ibihe byo kwitunganya, bafata imyanya myiza yo gusenga, bihana ibyaha. Icyaha cyose gikugwa hagati muri iryo koraniro, bafata umwanya wo kwiyunga babumwe. Umuntu wese yari afise icyapa na mugenzi we, agerageza gutunganya na mugenzi we kugira ngo bikunde, ntibahombe iyi ngabire, ntibahombe iri sezerano. Niko babigenjeje. None rero twariko babigenjeje, natwe reka tubigenze gutya. Hanyuma rero bafashe uwo mwanya nabo, hagera igihe bavuga ngo Mwami nutumaha nonaha umuriro wa Mpwemu Yera. Imana yacu nihimbazwe. Baravuga ngo Mwami tuma nonaha inkomezi za Mpwemu. Kwa kundi byagenda, kwa kundi nabo babigirirwa, kwa kundi nabo byarabako. Mwami tuma nonaha, turakwinjiza utume nonaha inkomezi za Mpwemu. Turagomba Mpwemu Yera, turagomba ubushobozi bwa Mpwemu Yera, atubashisha gushinga intahe, atubashisha kunesha ibyaha, atubashisha gukorera Imana mu Mpwemu no mu kuri. Turagomba bino bihe byabaye muri kino gihe cy'intumwa, turagomba natwe bituyeko. Mwami natwe turumva twiteguye, turumva twaciye aho abigishwa nabo baciye, turumva natwe ikarito gihe ukwiye kuza muri twebwe umwe wese ukamubatiza. Uyu mubatizo wa Mpwemu Yera, Imana yacu nihimbazwe. Basengera isengesho, kandi ndizera ko naho batabyerekana, ndizera yuko iri sezerano barirose. Ndizera ko ibi bihe nabo babirose,
atakabuza imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunzi ba kino kiganiro umutima w'ubugingo tuno musi, nano majambo rero nari mfise nagomba kudusangira, twako turabira hamwe ingene abantu bafashe umwanya wo gusenga, bafata umwanya wo kwitunganya, wo kwitegura, bafata umwanya wo kwihana, hanyuma bafata umwanya wo kuzura na bose, bafata umwanya wo kunga ubumwe, wo gukuraho ibyabatandukanya, byaba iby'amacakubiri y'ibi canke biriya, amacakubiri y'intara, amacakubiri y'amoko, bafata umwanya wo kubumwe. Hanyuma rero ngo haca haza igihinda ca mpwemu yera, baca baronka mpwemu yera, imana yacu nihimbazwe. Bene data, turakwiye natwe gusenga imana kugira ngo imana duhe kwibera muri bino bihe. Birashoboka yuko umaze iminsi mu bihe by'ubugaragwa ata mpwemu yera wumva muri wewe. Birashoboka yuko umaze iminsi mu bihe ubona utsindwa kenshi, utsindwa n'ibyaha. Birashoboka yuko umaze iminsi udashobora gushingira intahe Yesu kubera wumva uri umunyamubiri gusa, kubera wumva uri mu ntege nke gusa. Birashoboka yuko utarahinduka rwose, birashoboka yuko utaruzuzwa mpwemu yera, birashoboka yuko ikintu cyose kikurondera utuneshwa, ugaca utsindwa, ugaca uva mu byizerwa. Bene data, umuntu adafise ubushobozi bwa mpwemu yera, umuntu adahawe ubushobozi bwa mpwemu yera, ntaco tuma atamera nk'abandi bose. Ariko umuntu amaze kuronka mpwemu yera, agahabwa ubushobozi bwa mpwemu yera, bica bikunda yuko ashobora gushinga intahe no gushitsa ku mpera y'isi, kuko afise mpwemu yera. Kandi mpwemu yera akorana nawe, abana nawe, imana yacu nihimbazwe. Bene data rero, sinzi ibihe urimwo, sinzi ubugaragu urimwo, sinzi intege nkurimwo, sinzi ugukonyera urimwo, sinzi kumbure muri ino minsi kw'ijwi ry'Imana ukiryumva, sinzi yuko nawe utoba urinjabuka ku masezerano y'iri sezerano rya mpwemu yera. Erega niyo bakorokeye mu caha wumva umengo ntibisanzwe, aho kuronka ijwi rikwongorera rikwereka yuko uri umutsindwa, ahubwo ukaronka amajwi yo kukuremesha gusa, ukumva yuko atangorane, nibisanzwe. Nimba ukora ibyaha, nimba ugabira imana, nimba utubaha imana, ariko kumva umengo muri wewe n'amahoro nta ngorane, aho hantu ube maso, ugabe cane, kuko uwo mpwemu yera nimuba muri kumwe. Nagomba ngo usubire ufate ibihe byo kurondera imana, usubire ufate ibihe byo gusenga imana. Mpwemu yera ntapfa kuza uko nyene, ntapfa kuza hobyo, nutamusaba ntuzomuronka, nutagira umutwaro ntuzomuronka. Niwigumira uko nyene uzoguma uko nyene n'umunyamubiri. Ariko niwagira mpwemu yera, mpwemu yera azoguha imbaraga, azoguha ubushobozi, azoguha ububasha bwo gushishikara urugendo ruja mw'ijuru, bwo kuduga imisozi, bwo gushingira intahe Yesu, bwo kwihanganira amageragezwa. Mpwemu yera azokubashisha kwirinda no kwiyubara. Mpwemu yera azokubwira ibigiye kubaho. Mpwemu yera azokurongora mu rugendo. Mpwemu yera azokubera umurongozi. Mpwemu yera ntaco uzomuburana. N'abahirwe abantu bafise mpwemu yera, kuko abantu bafise mpwemu yera bibabashisha gushingira intahe Yesu, bibabashisha gukorera imana neza. Kandi abantu bafise mpwemu yera bemegwa n'Imana, kuko bafise isezerano ribahuza n'Imana, kuko ari isezerano basezeraniwe n'Imana ko bazohabwa mpwemu yera. Bamaze kumuronka rero baba bari mu migenderanire myiza n'ijuru. Imana yacu nihimbazwe. Uwo uri umuhombe muri kino gihe kigumye, muri kino gihe kigoye, muri kino gihe c'ikigatwa, muri kino gihe c'iherezo, hamwe wobaho udafise mpwemu yera. Kuko niwobaho udafise mpwemu yera, inyigisho z'ibinyoma zizogutwara uko zigombeye.
niwabaho udafise mpwemu yera ibyaha ibyo ari byo byose bizogutsinda. Niwabaho udafise mpwemu yera kwihangana bizokunanira. Niwabaho udafise mpwemu yera kumenya ibigiye kubaho bizokugora. Niwabaho udafise mpwemu yera no mw'ijuru ntuzogerayo. Niwabaho udafise mpwemu yera n'ibikorwa byawe ntaho biriko biraja mu bwami bw'Imana. Niwabaho udafise mpwemu yera ntiwemerwa n'ijuru. Niwabaho udafise mpwemu yera nta kikubashisha kubandanya urugendo ruja mw'ijuru. Kutagira mpwemu yera nibwo buhombe bwa mbere bubaho muri uru rugendo rwo kwizera, muri runo rugendo rwo kwitwa umukizwa, muri runo rugendo rwo gusenga Imana, muri runo rugendo rwo gukurikira inzira y'umusaraba. Kuba udafise mpwemu yera nibwo buhombe bwa mbere, ariko ufise mpwemu yera uba ufise itunga ridasanzwe. Imana yacu nihimbazwe. Muri bino bihe rero umuntu akwiye guharanira cane kugira mpwemu yera kuruta mbere wanashaka kugira abagenzi benshi. Ukwiye guharanira kugira mpwemu yera gusumba kugira abagenzi benshi, kuko abagenzi bokuyobya, abagenzi boguhanura ibitari ibyo, ariko mpwemu yera ujanye nawe ukamwumvira rwose ibyo akubwira, ibyo akuyoboramwo, ntiwokwigera uzimira. Imana yacu nihimbazwe. Wogendera mu muco udasanzwe, ariko abagenzi ntukubera n'abagenzi babi. Ukwiye guharanira kugira mpwemu yera cyane kuruta mbere wanashaka kuja mbere novuga ngo mu binezera bindi binezera umubiri. Imana yacu nidutabare. Mpwemu yera ni nkenerwa ku muntu ari mu rugendo ruja mw'ijuru. Rero nuko n'iryo sezerano rya mpwemu yera aba bantu basenze basaba nabo ngo mwami nutume aha ubushobozi bwa mpwemu yera. Twumvise abandi ingene byagenze, babasenze bafata umwanya wo kwiyeza, bafata umwanya wo kwitunganya. Mwami twamenye igituma natwe tutararonka mpwemu yera. Erega nuko tutafashe umwanya wo gutunganya ingeso, nuko tutafashe umwanya wo gutunganira, nuko tutafashe umwanya wo kwihana neza, nuko tutafashe umwanya wo guhindura hanze ibyitwa ibyaha byose. Ibyo bintu nibyo byatumye tutaronka mpwemu yera. Ariko noneho uyu munsi twamaze gutahura, twamaze kumenya iryo banga, ko twarimenye rero. Imbabazi zawe nizituwe ko uduharira ibyaha byacu byose. Bamaze gusenga, bamaze kwitunganya, bamaze kwitegura, bamaze kwihana ibyaha, bamaze kumva ko ubusabane bwabo hagati yabo n'Imana busubiye kuhaba, baca baravuga ngo mwami tuma nonaha rero. Turumva ataco tuma dutinya kuvuga dushize amana ngo mwami tuma nonaha. Iki ni kiba ari cyo gihe mwami utuma nonaha ubushobozi bwa mpwemu yera. Natwe tumaze iminsi dusenga, tumaze iminsi twitunganya. Mwami tuma nonaha ubushobozi bwa mpwemu yera, kugira ngo natwe umwe wese muri twebwe aronke kuri uyo mubatizo. Imana yacu nihimbazwe. Mwene data, nimba wumva uri mu bihe by'ibinyange, nimba wumva uri mu bihe by'ubugaragwa, wumva naho usenga umenya amasengesho ntaduga, wumva naho usenga ubura amasengesho usenga, niyo uririmba wumva vyana, ukumva urakiriza, ukumva urugendo ruragumye, ukumva ruragoye, aho ni kubera uri wenyene. Ariko woronka mpwemu yera, hamwe wogira umutwaro ukavuga ngo nani ndagomba kumera nka bano bantu, ndagomba kuronka mpwemu yera, ukarondera mpwemu yera. Hamwe wovyemera uhereye no musi ukavuga ngo ngiye kurondera mpwemu yera, biguma canke byoroha, bikunda canke biteba canke bitebuka, ariko ngomba mbanze ndondere mpwemu yera, niho urugendo rwanje ruzogenda neza. Hamwe wogira gutyo byoca bigenda neza, urugendo rwoca rworoha, kuko muri kumwe na mpwemu yera agenda gushiriraho mizajuru z'urugendo, uko rumeze, uko rugiye kumera, aho ibintu bigeze. Imana yacu nihimbazwe. Tugomba dusenga Imana rero. N'umuhombe umuntu yobifata bisanzwe, akaguma agenda nk'inkorofani, akaguma agenda nk'imodoka itagira igitoro. Ariko icyo Imana igomba nuko usenga ukabwira Imana ngo Mana
ndemeye kwihana, ndemeye kwitunganya, ndemeye kwitegura, ndemeye kugira ingano n'inyota yo gusaba mpemu yera. Nanjye nushitse kuri iryo sezerano kugira ngo ndonke mpemu yera. Nano majambo twa dufise rero dusoma ikiganiro umutima w'ubugingo cy'ubutaha dusenga Imana. Yesu abayumvise Imana nyina amahoro baho umugisha. Mwami Yesu tugushimiye ku bw'ano majambo twumvise ya mpemu yera. Abantu bafashe umwanya wo gusenga basaba mpemu yera kandi warabahaye mpemu yera. None rero umuntu wese amaze iminsi mu ntege nk'amaze iminsi kure yawe, akaba yumva ari mu bugaragwa, yumva n'amasengesho atayo yumva, ahubwo ibyaha akaba bimuba hafi cyane, agatsindwa kenshi, ndakwingize ngo umugirire neza, umugize ko imbabazi, hanyuma uwatuye ibyaha byiwe agasaba ngo umuhindure mushasha, agatavuga ngo mwami nanjye ndagomba ngo kuba muri bino bihe byo kuronka mpemu yera, umurose mpemu yera amubere umurongo mu rugendo rwiwe ruja mu ijuru. Akoze kuri Imana ibyo ugomba byose bishishikare kuba kuri umuntu wese yatuye ano majambo. Mu izina ryawe ryera Yesu Kristo niwe tubisabye tubyizeye, amen.